Ishirahamwe Mobinetel ryatunganije umunsi wo gutanga udushimwe ku baserukira barushije abandi. Nkunda Orion Chris Carmel ajeje kumenyekanisha ibidandazwa muri Mobinetel yatumenyesheje icarico Mobinetel akongera akanatubwira n'icatumye batunganya uwo munsi. Mobinetel ni ishirahamwe risanzwe rikorana n'aya mashirahamwe yo gutumatumanako amakuru, ifata igashira hamwe aya mashirahamwe yo gutumatumanako amakuru Econet na Limited na Onamob basanzwe bakora. Umuntu yabakoresha ikarte SIM yo muri Onamob agashobora kurungika canke kwakira amafaranga akoresheje system imwe ya Mobinetel. Twahaye urubuga abasanzwe bakorera aba agent n'aba super agent bakorera Mobinetel kudandaza ama electronique menshi. Aba batowe aba mwabonye hawe buno bushimwe nabashoboye kudandaza ama electronique menshi kurusha abandi. Yongeye kandi aratumenyesha imwe mu migambi bafise muri kazoza. Ihangiro dufise ni iryo kwira muri Afrika yose. Nababwiye yuko Mobinetel niryo shirahamwe ryonyene rimwe ridandaza aya ma produit aya mashirahamwe gutumatumanako amakuru asanzwe atanga. Mugabo ukoresha iyo carte SIM imwe iyo ya Mobinetel igashobora kubikora vyose. Bamwe mu baronkejwe udushimwe bagize akajambo bashikiriza mu ntumbero yo gushimira ishirahamwe Mobinetel. Akajambo nababwira ni kubashimira nonga shishikariza abandi gukoresha Mobinetel kuko ngerageje kuvuga nka Mobinetel nk'ahantu yankuye naho ngeze hariho difference cyane gose. Kuko bwa mbere nk'uko nakunda gukora imvyerekeye super agent byaranduhisha cyane gose. Mugabo ubuye kuri electronique zimwe za Mobinetel ushobora kudandaza amayinite yose n'amaelectronique yose. Navuga ibyo bica bifasha gukoresha carte SIM imwe umwanya mutoya nkashaka gutunganiza abantu benshi. Cyane yumva neza kuba Mobinetel yaradufashije cyane. Tugora cyane ko baduhagarika kuri carte SIM ariko Mobinetel ntibaduhagarika, turabaha bose yaba wa Limited n'uwa Econet bose turabahereza. Byadufashije cyane kweye turashima. Mobinetel rikaba yatanguye gukora icese mu mwaka wa 2016, ubu rikaba rimaze gukwiragira mu gihugu cose, ndetse bakaba bamaze no kugurura amashami mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Republika y'Ubumwe ya Tanzania. Abaserukizi bane ba Mobinetel bakaba baronkejwe umwe wese amafaranga ibihumbi 500, mu gihe abo bita abagent baronkejwe amafaranga ibihumbi 100 umwe wese, kandi bakaba batowe mu ntara zitandukanye z'igihugu.